Radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41, ivugira kandi ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10:30 ku isaha mpuzamahanga GMT, ni saa 12:30 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Felenga Kwaya. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru twabateguriye kuri uyu wa gatatu tariki 15 z'ukwezi kwa gatanu mu 2024. Igoma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uyu munsi nibwo habaye umuhango wo gushyingura abantu 35 bishwe n'igisasu cyarashwe mu nkambi ya Mugunga. Abacitse ku icumu basaba gusubizwa ibyabo. Leta irabingena ifasha imiryango yasigaye, uwapfuye usanga ariwe yafasha umuryango. Onu nayo no isaba kugarura amahoro dusubira iwacu. Leta yacu idufashe igarukana amahoro dusubire mu zacu, hanyuma badufashe baturihira ibitaro, badufashe twese dusubire iwacu tube mu mahoro. Babiri bari basigaye bashakishwa n'urwego rushinzwe kurangiza imanza za jenoside zasizwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda batangajwe yuko bapfuye. Mu rubanza rubera mu Bubiligi rw'abaregwa ibyaha bya jenoside yakorewe mu Rwanda, uyu munsi urukiko rwumvise ubuhamya bwa Paul Rusesabagina. Mu Burundi umunyamakuru Ahmad Dirajabu w'igitangazamakuru Akeza agiye kuzuza ibyumweru 2 afungiye mu biro bikuru by'iperereza mu mujyi wa Bujumbura. Tubafite kandi n'urubuga rw'imikino hamwe n'ikiganiro cy'abagore. Muri bino biganiro biyobowe na Mark Niyonkuru. Ibyo ariko ni nyuma y'amakuru ya BBC mugezwaho uyu munsi na Jacques Niyitegeka. Ministre w'intebe wa Slovakia Robert Fico harimo kwivuza ibikomere bishobora kumuhitana nyuma yo kuraswa inshuro nyinshi. Amakuru hava muri icyo gihugu havuga ko yarashwe mu nda ku kuboko no ku kaguru. Bwana Fico yaravuye mu nama ya guverinoma mu mujyi wa Handrova uri hagati mu gihugu ubwo amasasu menshi yaraswaga havuye mu mbaga y'abantu. Itangazo rya guverinoma rivuga ko kajugujugu yamujyanye mu bitaro byo mu mujyi wa Banska Bystrica uri hafi yaho byabereye kugira ngo havurwe byihutirwa. Perezida wa Slovakia Zuzana Kaptova yamaganye icyo gitero kimwe n'abandi bayobozi benshi bo mu Burayi bagaragaje ko byababaje cyane. Hari amashusho yerekanye abapolisi bata muri yombi ukekwa kuba ari we wamurashe. Urukiko rwo mu Busuwisi rwakatiye wahoze ari ministre w'ubutegetsi bw'igihugu muri Gambia igifungo cy'imyaka 20 kubera ibyaha byibasira inyoko muntu byakozwe igihe perezida Yahya Jammeh yari ku butegetsi. Ousmane Sonko yahungiye mu Busuwisi muri 2016 mbere gato yuko bwana Jammeh avanwa ku butegetsi n'amatora. Ubusuwisi bwaburanishije urubanza hashingiwe ku bubasha butuma ibihugu bikurikirana abantu ku byaha byakorewe ahandi. Inkuru ya Wiros muragezwaho na Ivete Kabatese. Ousmane Sonko ashobora kuba yarizeraga ko afite umutekano mu Busuwisi aho yasabye ubuhungiro mu 2016 nyuma yo kwirukanwa ku mwanya wa ministre w'ubutegetsi bw'igihugu muri Gambia. Ariko umuryango utegamiye kuri leta Trial International wahise utanga ubuhamya bw'abantu benshi bwamuhuzaga n'ibyaha byinshi byibasira inyoko muntu. Abashinjacyaha batangaje ko uyu wahoze ari umuyobozi wa polisi yashigikiye agira uruhare kandi ananirwa kuburizamo ibitero byari byateguwe n'abashinzwe umutekano muri Gambia bibasira abataravugaga rumwe n'uwahoze ari umukuru w'igihugu Yahya Jammeh. Umwe mu banyamategeko barengera uburenganzira bwa muntu wagize uruhare mu rubanza yavuze ko guhamwa ibyaha kwa Ousmane Sonko n'urukiko byashimangiye ko ubutabera butagira imipaka. Yongeyeho ko ubutabera mpuzamahanga bwahindutse igikoresho cy'imbaraga ku banyagitugu ndetse n'abakora iyicarubozo batekerezaga ko bahunze ubutabera. Ministre w'ububanyi n'amahanga wa Amerika Anthony Blinken yashimangiye ko Ukraine izatsinda intambara yashojweho n'Uburusiya
ibi yabivugiye i Kiev nyuma y'aho ingabo za Ukraine bibaye ngombwa ko zisubira inyuma ziva mu midugudu yo majyaruguru y'uburasirazuba bw'igihugu, aho ni mu gihe Uburusiya buvuga ko bwafashe indi midugudu ibiri kuwa gatatu. Ibiro by'umukuru w'igihugu cy'Uburusiya Kremlin byatangaje ko ingabo z'icyo gihugu zisubije Robotine, umwe mu midugudu mike abanya Ukraine bashoboye kwigarurira mu gihe cy'ibitero bagabye mu mpeshyi y'umwaka ushize. Bwana Blinken yavuze ko Amerika izagerageza kohereza ibindi bitwaro bya Patriot byo kwirinda ibitero yo mu kirere n'ubundi buryo bwo kwirinda ibitero yo mu kirere, maze yizeza ko Amerika izakomeza gutera inkunga Ukraine kugeza igihe umutekano wayo uzaba wizewe. Hagati aho perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yahagaritse ingendo zose yateganyaga kugirira mu mahanga mu minsi iri imbere kubera ibitero bishya by'Uburusiya. Yagombaga gusura Espagne mu mpera z'iki cyumweru kugira ngo ashyire umukono ku masezerano y'ubufatanye, kandi yagombaga no guhura n'umwami w'iki gihugu. Yateganyaga kandi gusura igihugu cya Portugal. Umuvugizi wa guverinoma ya Ukraine yavuze ko izo ngendo zizimurirwa ku yandi matariki. Mu burasirazuba bwo hagati, abandi baturage babarirwa mu bihumbi 100 bahunze umujyi wa Rafa wo majyepfo y'intara ya Gaza mu gihe ibitero bya Israel bikomeje. Hariho kandi imirwano mu turere two mu majyaruguru no hagati muri iyi ntara. Ingabo za Israel zari zarinjiyemo bwa mbere hashize amezi menshi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika Antony Blinken yatanze impuruza ko hashobora kubaho akajagari muri Gaza niba Israel iterekanye gahunda ifatika y'uko ako karere kagomba kuyoborwa mu bihe biri imbere. Antony Blinken: twarabivuze bisobanutse ko ku bijyanye n'ahazaza ha Gaza tudashyigikiye kandi tudashobora kuzashyigikira ko Israel yongera kuyigarurira. Birumvikana kandi ko tutanashyigikiye ko habaho ubutegetsi bwa Hamas i Gaza. Tuzi kandi twabonye aho byagejeje kenshi abaturage ba Gaza n'aba Israel. Ikindi ntitwakwemera ko habaho akajagari ndetse no kubura gitegeka muri Gaza. Ibi byonyine bigaragaza impamvu hakwiye kubaho umushinga usobanutse kandi uhamye w'ibihe bizakurikira ubushyamirane bwo muri Gaza. Uwahoze ari umukuru wa banki y'igihugu muri Nigeria yahakanye ibyaha aregwa byo gucapa inoti nshya mu buryo butemewe n'amategeko. Godwin Emefiele asanzwe akurikiranwe mu rundi rubanza aregwamo uburiganya. Ubushinjacyaha buvuga ko mu mpera z'umwaka wa 2022 yananiwe kubona uruhushya rwa perezida wa Nigeria cyangwa se ubuyobozi bwa banki mbere yo gutegeka ko hacapwa inoti nshya. Guhindura inoti nshya byari bigamije kugabanya ikoreshwa ry'inoti mu bukungu bw'icyo gihugu, ariko byaje guhungabanya ubucuruzi no guteza ingorane zikomeye abenegihugu bo muri Nigeria byaguye cyane kuzibona. Fena: urakoze Jacques Nitegeka kuri aya makuru ya BBC. Mu makuru arambuye tuyabanze i Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho uyu munsi biriwe mu gikorwa cyo gushyingura abantu 35 bahitanywe n'igisasu cyarashwe mu nkambi y'abateshejwe izabo ya Mugunga. Hashize ibyumweru 2 ibyo bibaye. Leta ya Kongo yareze umutwe wa M23 ko ari wo wagabye ibyo bitero, ariko wo urabihakana. Ku kibanza ubu cyabaye urwibutso rw'abari kugwa mu ntambara handitsweho ko bazize ubwicanyi bwakorewe inyokomuntu bitewe n'ubutunzi Genocost. Mugenzi wacu Primaire ku Magengi uri Nairobi yaduteguriye iyo nkuru. Umwambaro w'impuzu zirabura niwo warangwa cyane mu bitavye uwo mugirwa nk'uko byari byasabwe n'umuvugizi wa leta ya Kongo Patrick Muyaya. Gusezera abo bishwe byabereye ku kibuga citiriwe ubumwe Stade de l'Unité mu gisagara ca Goma. Hari ababa muri ico gisagara abaserukiye leta y'Kinshasa n'intara hamwe n'abaserukira ishirahamwe ry'ibihugu vya Afrika y'ubumanuko SADC rifasha ingabo za Kongo kurwanya umurwi M23. Uwo mugwi niwo wagirizwa ico gitero, ariko wo ukabihakana. Abashitse ku icumu basanzwe barateshejwe izabo bahungiye muri iyo kambi ya Mugunga basaba yuko amahoro yogaruka kugira ngo batahi wabo. Leta irabingena ifasha imiryango yasigaye. Uwapfuye usanga ariwe yafasha umuryango. ONU nayo noyisaba kugarura amahoro dusubira iwacu. Leta yacu idufashe igarukana amahoro dusubire mu zacu. Hanyuma badufashe baturihira ibitaro, badufashe twese dusubira iwacu tube mu mahoro.
inyuma y'umugirwa wo gusezera abo bishwe baciye bashingurwa mu karere ka Kibati muri Nyiragongo, aho ahantu hangana na hegitari 3 kuva haciye hamera nk'icibutso. Aho umukuru w'intara ya Kivu ya ruguru Peter Chirimwami yavuze yuko kuva ubu ariho hazohora hashingurwa abazize intambara. Yavuze ko yashojwe kuri Kongo n'umugwi M23. Yavuze ko iryo tongo birigiye kwitirirwa ubwicanyi bwa kiremwa muntu bufatiye ku butunzi canke Genocost. Aho ngo ni kugira amakungu abone amahano ariko arakorerwa abanyekongo. Muri uwo mugirwa kandi hari cegera c'intumwa ya ONU muri Kongo, akaba ni cegera c'urwego rw'ingabo za ONU muri ico gihugu MONUSCO, Vivian Van de Pere, yavuze yuko ahagaritswe umutima n'ikibazo c'umutekano mu ntara ya Kivu ya ruguru. Avuga ko MONUSCO iriko iraterera agacumu k'ubumwe ingabo za leta mu bikorwa byo kugarukana umutekano. Mu kiganiro yari yatanze kuri Radio Okapi ahigoma nyene, umuvugizi wa leta Patrick Muyaya yavuze yuko kuva ubu leta ishize imbere inzira ya gisirikare yo gutorera inyishu ikibazo c'umutekano muke kimaze imyaka hafi 30, mu gihe kubwiwe abona ko inzira z'ibiganiro zananiwe no kugira icyo zishitseko. Kongo yagiriza u Rwanda kwinyegeza inyuma y'umugwi M23 mu gutera ico gihugu. Ivyo bikaba bihakanwa n'u Rwanda hamwe na M23 ubwayo. Pwimende ku magenge, BBC Gahuza Miryango, Nairobi. Tuvigoma tuji Bujumbura mu Burundi. Umunyamakuru Ahmad Rajabu w'igitangazamakuru Akeza agiye kuzuza ibyumweru 2 afungiye mu biro bikuru by'urwego rujejwe iperereza mu mujyi wa Bujumbura. Yahagaritswe mu ijoro ryo ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa gatanu igihe hadukaga umuriro mu isoko rya Ruvumera. Yari afata amafoto akoresheje akadege katagira umudereva. Ubuyobozi bw'ikinyamakuru Akeza bumenyesha yuko butaramenyeshwa icyo uwo mukozi wabo aregwa. Ni inkuru ya Gildas Ihundimpundu uri Bujumbura. Ubuyobozi bw'ikinyamakuru Akeza buremeza ko wabo apfungiwe mu igendereza. Bumenyesha kandi ko butabwiwe icese imvo zatumye ahagarikwa. Ubwo buyobozi bona ko iminsi 13 ari myinshi, bugatangazwa no kubona muri ico kiringo cose butigeze butumwa ko ngo bwisigure. Ububuranira Ahmad Rajabu ngo yarashoboye kubona umukiriya wiwe rimwe gusa, hari kwigenekerezo rya 3 Rusama, ariko ngo kuva ico gihe ntibasubiriye kwemererwa kumubona nkuko bibandanya vyemezwa n'ubuyobozi bw'ikinyamakuru Akeza. Mu nyuma ico kinyamakuru cavuye citura umugwi w'igihugu ujeje gateka kazi na muntu CNDH, eka n'urwego rujeje kugenzura itangazamakuru CNC rwarabimenyeshejwe. CNDH ngo yaremerewe kubona Ahmad Rajabu. Ivuyeyo ngo yabwiye Akeza ko hari amatohozo y'umesha makuru ariko arakorwako, ariko ngo nta vyinshi yasiguye. Mwijoro ryo wa 2 Rusama niho Ahmad Rajabu cyo kimwe n'abandi bamenyesha makuru babona makuru acana ko kumbuga ngurukana bumenyi avuga ko isoko rya Ruvumera ririko rirasha. Ico gihe nubwo yaragodotse atashe muhira ngo yaciye asubira ku kazi, ahitana akadege katagira umudereva, ahamagara n'uwujeje gufata ama video cameraman baja kuraba. Bashitseyo ubwo nyene baciye batangura akazi kabo narijya bazimya bari ku kivi. Ahmad yaguruye hejuru akadege kiwe kugira afata amasanamu meza, mugenzi we nawe akoresha kamera yo hasi. Bidatevye yaciye atabwa muri yompi ajanwa ku cicaro cigendereza. Ubuyobozi bw'ikinyamakuru Akeza bwifuza ko inyuma y'amatohoza y'inzego yorekurwa gasubira mu muryango wiwe. Bwemeza ko atakintu kibi yigeze akora. Hagiyemwo Ahmad, abamenyesha makuru bafunzwe mu Burundi babaye 4, n'abagabo 2 n'abagore 2. Harabona ko ico gitigira ari kinini cyane, bakibaza ko bishobora gutosekaza isura y'u Burundi. Gildas Ihundimpundu i Bujumbura. Ibujumbura tugiye muri Hollande, aho urwego rwashinzwe kurangiza imanza za jenoside zasizwe n'urukiko mpuzamahanga rwakiriweho u Rwanda rwatangaje yuko 2 bari basigaye ku rutonde rwabo rwashakaga bapfuye, bityo n'ibikorwa byo gushakisha bikaba birangiye. Umushinjacyaha muri uru rwego Serge Bramets yatangaje yuko Charles Sikubwabo na Ryandikayo ngo bapfuye mu mwaka w'1998. Aba rero bakaba barashinjwaga uruhare muri jenoside yakorewe mu cyahoze ari perefegitura ya Kibuye. Uru rwego ruvuga yuko aba bombi aribo bari basigaye batarafatwa ku rutonde rw'abantu 93 bakorewe amadosiye. Ni inkuru ya Jean-Claude Mwambutsa i Kigali. Umushinjacyaha Serge Bramets avuga ko urupfu rw'abagabo bombi rwemejwe nyuma y'iperereza ryimbitse rigoye kandi ryamaze igihe kirekire. Avuga ko Charles Sikubwabo
yapfuye mu myaka 26 ishize aguye mu gihugu cya Chad mu murwa mukuru wa N'Djamena. Aha akaba ari naho yashyinguwe. Uyu mugabo wabaye mu gisirikare cy'ingabo zari z'ubutegetsi bwariho, ngo yaje no kuyobora komine Gishyita mu cyahoze ari Kibuye kugeza ubwo yahungiraga mu cyari Zaire cyaje guhinduka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akaba mu nkambi ya Kashusha hamwe n'umuryango we. Ngo yaje gukomereza muri Central Africa mbere yo kugera muri Chad, ari naho byemejwe ko yaguye mu mwaka w'1998. Charles Kubwabo byemejwe ko yapfuye yashinjwaga urupfu rw'abatutsi benshi ahatandukanye muri Kibuye, ko kuri paruwasi gatulika ya Mubuga, kuri stade ya Gatwaro ndetse no mu Bisesero ahaguye abatutsi benshi. IRMCT ruvuga ko iperereza ryerekanye ko Sikubwabo yahambwe mu mujyi wa N'Djamena mu mva itaramenyekanye, kuko imyuzure yabaye nyuma yaje kwangiza irimbi ryose. Ryandika yowe yari umucuruzi nyuma yo guhunga no kuba mu nkambi ya Kashusha. Uyu ngo yaje kwinjira mu mutwe wa FDLR nyuma aza gupfa mu mwaka w'1998 aguye mu mujyi wa Kinshasa. Kimwe na Sikubwabo, uyu nawe yarakurikiranyweho uruhare mu kwica abatutsi benshi mu duce dutandukanye turimo Kiliziya ya Mubuga, stade ya Gatwaro n'agace ka Bisesero. Babiri bitangajwe ko bapfuye nibo bari basigaye ku rutonde rw'abantu 9 uru rwego rwakurikiranaga. Aba biyongereye ku rutonde rw'abandi Loni yemeje ko bapfuye. Aba akaba ari Augustin Bizimana, Protais Mpiranya, Phineas Munyarugarama na Aloys Ndimbati. Abandi babiri bashakishwaga bo batawe muri yombi kuva mu mwaka w'2020 ubwo hafatwaga Kabuga Felician washakishwaga cyane afatiwe mu mujyi wa Paris. Muri mwaka kandi hafashwe Fulgence Kayishema wafatiwe mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Aha akaba ari naho afungiwe. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango, i Kigali. I Kigali ni Bujumbura ni saa 1:14. Hano i Londres ni saa 11:46. Mu kanya turakomeza ibyizo manza za jenoside mu Rwanda, ariko noneho tubifatiye mu Bubiligi. Urubanza rwa Emmanuel Nkunduwimye bita Bomboko, umunyarwanda w'imyaka 65 uregwa ibyaha bya jenoside yakorewe mu Rwanda, rurakomeje i Buruseli mu Bubiligi. Uyu munsi urukiko rwibanze ku buhamya bw'umunyapolitike Paul Rusesabagina utavuga rumwe na leta y'u Rwanda. Rusesabagina ariko ntiyitabye urukiko. Abicishije kumwunganira mu Bubiligi Maître Vincent Luquin yavuze yuko atashatse kwitaba urukiko ku mpamvu ze bwite, ariko urukiko rwakomeje urubanza rufata ingingo yo gusoma ibyo Rusesabagina yabwiye imirwi ibiri yakoze iperereza kuri uru rubanza. Mugenzi wacu Alain Majesté Barenga yari mu rukiko. Mu vyegeranyo bibiri by'umugwi w'amatohoza byasomwe n'umukuru wa sentare Paul Rusesabagina yahoze arongoye Hotel de Mille Collines yabwiye umugwi w'amatohoza mu 2005 no mu 2007 yemeje ko yagiye gutwara Hotel Mille Collines nyuma yaho umuzungu w'umunya-Hollande yari arongoye iyo hotel asubiri iwabo ahungishijwe. Muri ivyo vyegeranyo by'inyandiko z'impapuro zirenga 30 Rusesabagina Paul avuga ko wewe yatabaye abarenga 600 bahungiye muri iyo hotel yari arongoye, afashijwe na bamwe mu basirikare ba Habyarimana nka General Bizimungu hamwe n'abara basirikare ba ONU bari mu butumwa bwa Minuar, aho yemeza ko muwe yakijije harimwo Gasamagera Welas arongoye EPR Inkotanyi no munsi n'abandi benshi. Muri ivyo vyegeranyo bibiri byasomwe n'umukuru wa sentare Paul Rusesabagina yari yemereye ko yiboneye Emmanuel Nkunduwimye yambaye impuzu za gisirikare yinjira asohoka muri Hotel de Mille Collines ari kumwe na George Rutaganda yari cegera ca kabiri c'interahamwe, ari kumwe kandi n'undi mugabo yararongoye interahamwe batazira Zuzu. Rusesabagina muri ivyo vyegeranyo aremeza ko Emmanuel Nkunduwimye yari interahamwe, nahavuga ko yari afise uruhara ruto ugereranyije na George Rutaganda byagaragara ko ari sebuja. Nkuko yabandanje abisoma muri ivyo vyegeranyo, umukuru wa sentare yavuze ko igihe yabazwa mu gihugu c'Ububiligi Paul Rusesabagina yivugiye ubwiwe ko yahuye na Nkunduwimye batazira Bomboko mu Bubiligi, amubaza mu maso imbona nkubona ati bigenda gutega Bomboko interahamwe nkawe wezwi neza iza ngaha mu Bubiligi yidegembye. Naye Bomboko amwishura ko atigeze abinterahamwe ko ivyo yakoze byose yabikoze kugira acungura gatwe. Rusesabagina muri ivyo vyegeranyo vyasomwe ntako nako yiboneye interahamwe zisa n'ingwe zibonye ko amaraso aho rimwe na rimwe zitatinya kurasa abasirikare bazibujije gukora ibara. Mu rubanza rw'uno munsi ikibonekeje nuko ababuranira Nkunduwimye bagaragaje agashavu, aho basabye kumwe mu nyankamugayo zizoca urwo rubanza yirukanwa kuko ahengamye. Sentare yabumviye iramutaramura imusubiriza n'uwundi
bitegekanijwe ko urwo rubanza ruzobandanya humvirizwa ibindi byabona gushika mu kwezi kwa gatandatu i Buruseli mu Bubiligi. Alain Majesté Barenga. Reka tube turuhutse ibyo by'imanza tujye noneho mu myidagaduro n'imikino mugezwaho na Yves Bucyana. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Mere mu mupira w'amaguru ikipe ya Manchester City yarayiciye impaka itera intambwe ikomeye iganisha ku gutwara igikombe cya kane cya shampiyona y'Ubwongereza yikurikiranyije ubwo yatsindaga Tottenham ibitego 2-0 ku kibuga cya Tottenham. Ibitego 2 byatsinzwe na Erling Haaland byanashyize akadomo ku cyizere cya Spurs cyo kurangiza shampiyona iri ku mwanya wa kane, ahubwo Aston Villa ibyungukiramo kuko ariyo izakina Champions League umwaka utaha. City yahise irusha Arsenal amanota 2 ku cyumweru gitaha. Ikipe ya Pep Guardiola izongera imanika igikombe cya shampiyona nitsinda West Ham ku kibuga cyayo cya Etihad. Ikipe ya Arsenal igomba kwizera ko West Ham ishobora kuba kidobya ku cyumweru igatobanga umunsi mukuru uzaba wateguwe na City wo kumanika igikombe, mu gihe Arsenal yo yizera kuzatsinda Everton. Gutsindwa kwa Tottenham byatumye Aston Villa nayo ku nshuro ya mbere nyuma y'imyaka 41 izongera guseruka mu gikombe cya Champions League. Muri iri joro kandi hateganyijwe indi mikino 2 y'ibirarane. Manchester United irakira Newcastle United mu gihe Brighton ikina na Chelsea. Mu mukino wa tenisi, Iga Swiatek uri ku mwanya wa mbere ku isi mu bagore yatsindiye kujya muri kimwe cya kabiri kirangiza mu irushanwa rya Italia Open, atsinze umukinnyi uri ku mwanya wa 18 ku isi umunyamerikakazi Madison Keys. Swiatek uturuka mu gihugu cya Pologne w'imyaka 22 yamutsinze set 2-0 z'amanota 6-1 na 6-3 mu gihe cy'iminota 77. Swiatek afite intego yo kuzaba umugore wa mbere wegukanye ibikombe by'amarushanwa akurikiranye irya Madrid n'irya Roma kuva Serena Williams yabikora muri 2013. Soreze mu mpira w'amaguru, myugariro wa Manchester United Rafael Varane azava muri iyo kipe igihe amasezerano ye azaba arangiye nyuma y'iyi shampiyona nk'uko byatangajwe n'iyo kipe. Uyu mukinnyi w'imyaka 31 yinjiye muri United avuye muri Real Madrid mu kwa karindwi 2021 kuri miliyoni 34 z'amapaundi, akaba amaze gukinira United imikino 93. Uyu mukinnyi wahoze yakinira ikipe y'igihugu y'Ubufaransa yafashije United gutwara igikombe cya Carabao muri 2023 ubwo batsindaga Newcastle United ku mukino wa nyuma. Aha ni naho nsoreje amakuru y'imikino nari nabateguriye. Gendi Yves Bucyana. BBC gahuza miryango muri Afrika no kwisi yose. Arakoze Yves Bucyana. Mbere yuko tumanuka ku musozo, reka tubanze duhonge gatoya ejo mu ikinamico runana. Mu kiganiro runana cyo kuri wa kane twabateguriye nk'uko kubwiwe n'iki ko ngukeneye. Bimeze bite? Umwana afite ikibazo arashaka ko nzaza nkagushakira umuti. Oya, umwana nta kibazo afite, ikibazo ni ngewe ugifite. Cyakugendekeye bite? Maze iminsi mfitanye ibibazo na nyina wa Karemera, ahubwo sinzi niba hari icyo wamfasha. Aho rero nyoko kwese mufitanye ibihe bibazo. Ni 12:45 kuri BBC. 12:45 kuri BBC ejo kuwa kane. Turimo rero kwegera umusozo w'ibi biganiro byacu by'uyu munsi nk'uko bisanzwe kwa gatatu tubagezaho ikiganiro cy'abari n'abategarugori. Uyu munsi mukaba mwagiteguriwe na Yvette Kabatese. Mwiriho neza. Jamie Makakizi ni umukobwa ukora ubugeni bwo gushushanya. Umurimo amazemo imyaka 10, ariko imbogamizi yahuye nazo mu murimo we nk'umukobwa zatumye ashinga Impundu Art, ikigo gitegura amamurika no gufasha abandi bakobwa mu bijyanye n'uyu murimo. Kuri ubu ariho arakora ku mushinga yise Murika ufasha abakobwa bagitangira ubugeni bwo gushushanya.
kubera yuko nanjye ndi umunyabugeni ariko noneho nabonaga bigoye kubasha kubaho cyangwa gukorera amafaranga nkoresheje ubugeni. Niyo mpamvu twarebye mu mpundu turavuga duti apart yo kuvuga ngo dukora amamurika ariko ni gute reba uburyo twaherekeza abartiste bagitangira kugira ngo nabo baze hari ibintu bazi bizabafasha kuba bakora ubugeni nka kariyeri yabo. Ubwo rero twakoze mentorship izakurikizwa na exposition. Ibyo ni ibikorwa twatangiye uyu mwaka, noneho ubu ngubu tukaba turi hano Inkstein n'ubundi turimo gukora kuri mentorship yitwa Murika, irimo abakobwa 6 bakora ubugeni bwo kuri mudasobwa cyangwa digital arts. Ni ukuvuga rero uko mbyumvise ntabwo ari ababonyine mumaze guherekeza muri ubwo rugendo, wabuze umubare waba umaze gufasha mu buryo. Ibyo guherekeza twabitangiye uyu mwaka navuga 13, ariko wenda mvuze kubo maze gukorana nabo ku maprojet atandukanye, ama exposition, ama projet artistique wenda mu mashuri n'ahandi hantu hatandukanye, wenda nabara hagati ya 40 na 50. Ntabwo twirimita kuba ari Kigali gusa ariko n'abari mu ntara twagenda twiyongera mu mubare. Aba bakobwa bari muri uyu mushinga wa Murika, Jemima afashwamo na mugenzi we Dorfe Banza wo mu kigo Inkstein, ubu bariho bariga gushushanya by'ikoranabuhanga bakoresheje mudasobwa ngo bizabafasha mu murimo wabo. Amazina yanjye yitwa Cyuzo Wivin, nshaka gushushanya pose y'umwana. Ubundi gukora structure cyangwa se icyo nakita nk'iby'ingenzi ukuntu ahagaze nimbisoza aranwara nk'ibintu 5 None se warabyize mu by'ukuri? Ubusanzwe njye ntabwo nize ku ishuri ryigisha ubugeni, ariko njyewe nari nzi byinshi, nagenda vana ku bantu batandukanye. Jema we twahuriye ku ishuri yabonye artwork yanjye, ubwo ngubwo yatambwira ati tujye kubashyira muri groupe runaka. Kuba byaraje gutya nkabyigira ubuntu ni ikintu gihambaye cyane, kuko n'umwaka umwe wabimenya kandi ugatangira projet zawe. Kugeza ubu biracyagoye kugira ngo abagore n'abakobwa bakora ubugeni bwo gushushanya babone amasoko, ariko Jemima avuga ko iyi gahunda ndetse n'amamurika ategura bigenda bihindura imyumvire. Abagabo baracyabona amasoko kurusha abagore bakora ubugeni, ariko tukaba tutakwirengagiza yuko ari na benshi kuturusha, ariko hari impinduka nini cyane kuko ntangira narinzi abartiste nka 2 gusa b'abakobwa. None ubu ngubu dushaka gukora nk'imurika rwose bose babonetse, twagera rwose no muri 80. Ubu ngubu kuba wavuga ko utazi umukobwa ukora ubugeni n'amahitamo, navuga ngo ubuvugizi burimo kugenda butanga umusaruro. Hanyuma aba bana mbese mu muherekeza muri uru rugendo bizagenda gute nyuma nibarangiza aya masomo? Njyamo mbabwira ngo nge nifuza yuko mfite imyaka yabo nari kubona umuntu ubasha kumerekeza nk'uko twe tubaherekeje ubu ngubu, kuko hari ibintu byinshi biga kandi bizabafasha ku isoko ry'umurimo niba ariko nabyita. Wenda iri herekeza cyangwa mentorship zamara amezi 6. Nyuma y'iyi mentorship rero tuzakora na exposition, bazagira umwanya wo gukora ku maprojet kugira ngo bizabe nk'intangiriro niko nabyita, kuko benshi zaba ari exposition yabo ya mbere. Noneho tukabashakira na organisation akenera digital artist, tukaba presenta nabo tubashije kuba dufite natwe muri network zacu. Twaturi no gushaka abafatanya bikorwa nyine kugira ngo noneho bigere na kure kurushaho bamenyekane niko nabyita. Nka Jemima wawifitiye navuga imirimo myinshi nyine nawe y'ubugeni, uzabyungukira miki? Inyungu ntago izaza mu rwego rw'amafaranga n'urugero. Njyewe nkora ubuvugizi ku bakobwa bakora ubugeni, so rero navuga yuko nanjye mba nikorera, uko tuba benshi niko opportunity ziza kandi natwe tukazibona. Jemima Kakizi, umunyabugeni ushushanya unafasha bagenzi be b'abakobwa gutera imbere muri uyu murimo. Ni naha rero dusoreje, naho utaha muramuke neza. Arakoze Yvette Kabatesi hamwe na Jemima muri icyo kiganiro cy'abana bategarugori. Niba ufunguye radio yawe mu kanya cyangwa se ku rubuga rwacu, twagira ngo tukubwire yuko mu makuru twavuze Igoma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uyu munsi nibwo habaye umuhango wo gushyingura abantu 35 bishwe n'igisasu cyarashwe mu nkambi ya Mugunga. 2 mu bari basigaye bashakishwa n'urwego rwashinzwe kurangiza imanza za jenoside zasizwe n'urukiko mpuzamahanga rwakiriweho u Rwanda batangajwe yuko bapfuye. Uwo rero ni Charles Kubwayo hamwe na Ryandikayo.
babwire gusa nuko umushikiranganji wa mbere wa Slovakia Robert Fico arimo kuvuzwa ibikomere bishobora guhitana umuntu nyuma yo kuraswa inshuro nyinshi. Mwari kumwe na Fene Gakwaya mu kiganiro cyari gihagarikiwe na Mark Niyonkuru na Hejo murararyana.